Ntukwishobora kuba ku mukobwa agomba kuja kubaka kirazira yuko uryama gushika sambiri gusa urahindura inyifato donc uritoza kuko uri umugeni ushaka ugushima mwijambo rimwe uri kwisoko hari gihe aba ari wo muhura nyene ujye nyene wafashe nabi birashika nyene ugasanga ujya wabwiye nabi niwe gutwaye nshuti namwe bagenzi ba Wise Woman TV turabaramukije ndazi aho muri hose aho muherereye mwiriwe impore canke mwaramutse impore bivana naho umumwe wese aherereye. Hanyuma kuri uno munsi twashaka tuganire ku bijanye n'umwigeme ageze mu bigero ageze kuja kubaka ugwiwe, tumenye ibimuranga, tumenye uburyo yofashwa, tumenye ingene umuntu yomurungika mu Burundi nk'uko abarundi bama babivuga, tumenye ingene bashobora kumufasha kugira ngo ashike muri ubwo Burundi. Ariko imbere yuko tubivugana nasubiye kugira ibwibako ryo kuronka abatumire kandi ni babandi bantu bacu mumenyereye mwigeze kubona wa munsi. Rero reka dusubire kandi twibukanye amazina yabo basubire batubwire ni bande. Reka duhere hano ibubamfu bwanje tumenye ninde turi kumwe. mahoro neza abakunzi ba Wise Woman TV. Jewe ndi musangwa wo ngaha ni Madame Sandrine Nizigiyimana. Turi kumwe kandi n'umumama ngaha anye na wenyene ashobore kandi kutwibutsa akazina kiwe kuko ndazi yuko muheruka kubona ikiganiro twafatanije nawe. Nitwa Madame Karim, ndabaramukije mwese ndabakunda cyane. Ico ndabasaba ico ndabasaba iki kiganiro turiko turabapartaja ni kuja muragira akantu kitwa sabone partage byose murumva ko ari abamama b'abanyamuji badapfa kuvuga ibintu batazi kandi mwumvise ikintu babasavye kugira ngo mudukorere. Nanje nduwanyu Liliane Irakoze turi kumwe kandi tuzobandana turi kumwe muri bino biganiro bya Wise Woman TV. Hanyuma rero reka tugende tuvugane ido nido kubijanye n'umwigeme ageze mu bigero. Tugomba kumenya mbega umwigeme ageze mu bigero arangwa niki, mbega umwigeme ageze mu bigero afashwa gute. Reka twumvirize Madame Sandrine atubwire mbega umwigeme ageze mu bigero kwanza tumumenya gute canke arangwa niki, ni giki co twereka yuko uyo mwigeme vy'ukuri ageze mu bigero ageze kuja mu Burundi bisigura kuja kubaka ugwiwe. Reka twumvirize Madame Sandrine. murakoze cyane. Ikiganiro ni kiza kiraryoshe, sinzi natwe iyo twaja kubaka dufise ama-TV tuza turarabe kuri ibintu nk'ibi byari kuba byiza do plus muga byarabaye byiza aho twabirabi abantu b'uru rero bafise ibakwe ni chance. Okay, ciyaka gashuko umwigeme arageze ari mu bigero ashaka kuja kubaka, ingeso zimurangwa ibimuranga. D'abord umwigeme abameze nk'agashurwe gafleur nyene kaba kari ngaho keza gasa neza kambara neza gashajije agakumi gafise inguvu kameze neza gahagaze neza, niyo mwigema abashaka abageze mu bigero. Hanyuma ibimuranga icambere cyo tura abamama b'abarundikazi umwigema arangwa n'ibintu vyiza vyinshi kiretse uriko nyene arabivamo nyene vyo kuba umwigeme w'ibanga. Ariko ico nzi cyo umwigeme ategeza kurangwa n'urukundo, arakunda abantu. Urakigeme utegeza kuyegereza abantu ukaba ukumva nyene ko abantu bakunze hanyuma ukabatwengera. Nta mwigeme ageze mu bigero aguma afunzisha inyo gutya shinyo y'umuntu gasagurunwa yadugije se kwasa uri mu kuja kuba kugwa utegeza kuryoherwa ugeze mu bigero tegeza kumva nyene uri fier n'icuri donc ukumva nyene ukiyumva wenyene ugahagarara ukiyumva uti wow ngeze mu bigero ndaryohewe kazoza kanje ni keza gasa neza cyane. Ikindi naco tegeza kuba si ngombwa aho ubugeze ko umuvyeyi avuga ngo mutifure mu kubaho gwawe ko umuvyeyi atabafise ijambo arafise ijambo nyene taza kumviriza ivyo abavyeyi bakubwira kubera abavyeyi n'umugisha urukuragaye abavyeyi birashobora no gukura mu muvumo ukavana mu muvumo. Ikindi kintu numva nuko umwigeme ageze mu bigero ategezwa kubaha
kubaha abato n'abakuru N'abakuze, kandi agakunda gukora akaba umuntu w'umukozi abantu bose bakamwifuza amaze kubona umuntu yavyaye kurandugikira shawa umukobwa waze kumfasha afashe umumama doke gukora isuku kurera umwana kumufasha kumesa uturenje umwigeme hanyuma ikindi naco arafashanya n'abandi mu manza hageze imanza murabona abigeme benshi bicara kwitamo uduvutano nijya ndi fille d'honneur nijya serva wow ujya mwigeme wa naka hageze urubanza baramurokariza mushire mazobe mu baserva asa neza guca imbere y'abantu ikigebe kindero gafise wow ibintu vyiza ariko rero hakaca haba n'abandi umenga sinzi nyene bakwiye guhindura amaze kubona imanza z'ubu ko bakoresha abahungu cyane hari abakobwa ubu babwiye guserva abantu ego barabaha ibintu muga kuza gukora ibidaje ntibabona babahaye ivyo kujya gukura amasahani afuma agenda hari inyuma agahagarara bige ninde yabarotse abigeme ubu ninde yabarotse umuntu yagutumiye mu rubanza uri hazofasha ibintu ego ukamuha muga umuntu akabura n'umukurira isahani ku meza bikaguma ngaho ibisazi biduma mu birahuri ibaze bajya bige abo vraiment no guhindura kindi naco nugucangacanga mwigeme nimbugeze mu bigero ukabufise umuhungu yagushimye bandanya komeza urugendo pana gucanga 1 2 3 4 5 bijya ibintu biri mu muvomo kubera ntuburi fidele utangiye kubacangacanga utarubaka wubatseho bizoba ibindi yego tunitwo tuntu mbona novuga ko tworanga n'ibindi umwigeme ageze mu birugero akwiye kwirinda akaba nyene agakobwa keza kagezweho nyene ko gushimwa na bose nivyo reka twumvirize madame Tarine nawe kumbure nawe arafise ikintu yokunganira canke kumbura ikintu toba wavuze nawe abona ko yovuga canke ko yoba gushigikiye mu byo uravuga reka nawe tumwumvirize murakoze cyane umwigeme ageze kubaka n'umuntu arahindura inyifato bwa mbere yari umwana hariho comportement afite z'ubwana ariko umwigeme ageze kubaka jewe nka jewe Karine ico nomuhanura ahindura inyifato urimenyereza naho ari vyiza ku bavyeyi ko twotangura kwigisha abana bacu kwimenyereza kugira isuku ku mubiri wawe kugira isuku ku mubiri wawe mu myambaro urahindura noneho umaze kugera kubaka ntawe ubikubwira biri muri wewe gusa urahindura inyifato uritoza kuko uri umugeni ugushaka ugushima mwijambo rimwe uri ku isoko nimba wahora usisoni ukabihagarika ukitoza ugakubura kubera abarundi nasanze bararaba bafite ijisho riraba cyane umuntu ashobora kukuraba akubwiye cyangwa akakugendera akavuga ati yo kwa nakabasha sike hari agakumi yo barakubura yasanze bakubura imenyereze gupanga utuntu twawe kugira urutonde apana gusohoka vagabango nuko ngura umukobwa ngo mwiza nimba ubushaka ugeze kubaka ukamenya ati ndafise program yo kuja gusohoka ndafise isaha nayirako nivyo novuga ku mukobwa ageze mu bigero byo kubaka sizi ko mwonyunganira kuri kijya kintu yaravuze cy'isukuri ndazindi karuguru ahantu hari umukobwa usanga urugo rukubuye no kwibarabara uca wibwira ahantu hari umukobwa agasuku nyene ego kandi ikindi kintu gishobora kuba ku mukobwa agomba kuja kubaka kirazira yuko uryama gushika sambiri umuntu w'umukobwa naho woba udafise akazi kwa naho woba utaja kw'ishure ikintu nzi yuko kera ngo abakobwa hariho abantu bita abaranzi abantu batumwa biracariyo abaranzi bakaza kuraba ko 11 umukobwa yabyutse gukubura bakaraba yuko yifata neza bakaraba ko ari umukobwa w'indero bakamusuzuma akantu kose uriya batumye acavuga ati bana hariya ntimwihere n'inyifato hariya muragenda ujya muntu mu kuvuga araciye bugufi ujya muntu agenda mugabo ubu usanga ari abantu akantu kose bakaduza ugasanga ko aratukana n'umumama agana na papa wiwe kandi no mu rugo kandi no mu rugo utusanga naho bari kumwe n'umugabo wiwe bizoguma ari uko nyene
ugasanga hari ikintu adashobora guhindura, ugasanga hari ikintu adashobora gukora. Rero birasaba yuko hariho inyifato yo mu bwana nk'uko Karine yatubwiye ikwiye guhera, apana kugabanuka, apana ibyo kugabanya, guhera. Ugaca utangura kuvuga uti ubu rero ndageze. Abantu benshi nibo bakunda gukoresha uduterme ngo ndi ku isoko. Urumva ubu ndi ku isoko, harageze ko jewe ngenda mu Burundi, mugabo si isoko uwuza kugura aba umwe, mugabo kuraba baba ari benshi, ababaza baraza ari benshi, mugabo ugura n'umwe. Kandi si byiza kubatuka, hari abakobwa babatuka zubona wala kazoba bativuga ntihamukunze bijya mbwa ngo kajya kantu ngo hari igihe aba ari uwo muhura nyene ujya nyene wafashe nabi, birashika nyene ugasanga ujya wabwiye nabi niwe gutwaye uca utangura kuzungurusha ubwenge ati bya bintu byose ubwo aravyibuka canke arakambikiye. Rero ni byiza ko umwana w'umukobwa ageze kubaka hariho ibintu bimwe bimwe aheba, akafata ingingo kugira ngo ejo mu rugo haze habe heza. Bakunzi ba Wise Woman TV, ndazi yuko harimo n'abana b'abakobwa badukurikirana kandi bageze mu bigero. Murabona ko turi kumwe n'abamama, abamama b'inararibonye, abamama bazi icyo bariko baravuga, abamama bafite experience, kumbure hariho ibibazo baba baraciyemwo mu bukumi bwabo, ariko badashaka yuko wewe mukunzi wacu uri kuradukurikirana w'umwigeme udacamwo. Bipfuza yuko ugira umurongo mwiza kandi ukagira urugo rwiza. Sinzi rero yuko Madame Sandrine hari akandi kantu yumva yokongerako nk'impanuro kugira ngo abakobwa bacu ku by'ukuri tubafashe baze bagire ingo nziza imbere. Urakoze cyane. Akantu numva nokongera ko natanguye ndabivuga ko umukobwa ari nk'ishugwe, ishugwe ryiza riraryoshe kuraba, donc aba ari umuntu donc afise agaciro kaniniya cyane. Cyo gituma ugeze mu bigero utegereza kwitegurira no kuja ni periode buri kuritegura kuza kuba kugwawe, kubera ni wagera mu bigero ukaba utazi gusasa, niyo baze ngo ni washika ku mugabo uzoca uvyiga hariho uzobikora. Ndakurahiye uriga ugatoboka, muga vyiza uri mu bigero ukiga ibintu vyose. Nimba utazi guteka umuceri, bazi nyene bateka umuceri, eski kilo bashiramo ibikombe bingahe? Iratuzobaye ikiganiro c'ingene bateka umuceri. Yego baza bana gukura gutyo nyene. Abakozi bazoza hari igihe umukozi agenda neza cyane, ukasanga ugaburiye umugabo icyayi n'umukate mw'ijoro, aroke yiriwe ku kazi akeneye gufungura ibyo kurya bitegeza kumuha ingufu, usanga warijajaye ntiwavyize, tegeza kumenya gatwiriwe amaboko igihumbi. Naho buri mwige mutegeza kumenya ko ugiye kuba amaboko igihumbi, uzorera umwana, uzoteka, uzogira isuku, witeho umugabo, menya gusasa igitanda hakiri kare. Nibashikayo uzobizi, menya guteka isosi, menya guteka umuceri, menya guteka menya gucumba mu ijambo rimwe. Umukobwa wa 20 sinzi gucumba ubugari, none cyo mbwira agiye kurongorwa mu bakongomani abo bashumbura ubugari runani ntaho yabagiye kurongorwa ntaguciriyemwo. Twaragize bakwe turagira umuvyeyi nyakubahwa utandukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ndibuka yarigeze kuvuga akantu kuko iyo avuye nk'imuyinga ashitse mu Kayanza acumba kagari tudagara, kagaburira abantu, combien dame afise incoreke nyinshi, mugabo akaba ari wabikora, yo komanda umukwizinya wa hehe, mugabo akavuga ati ndabikora. Rero iyo ugiye kurongorwa mukobwa we ugiye mu Burundi, izo ncoreke nivyo uzozigira, mugabo ni wewe nyene urugo, ni wewe responsable w'ikintu cyose kiba. Nimba umukozi adakora inzu neza, ni wewe bitukwa. Nimba muri sari wawe hatari amenaje neza, ni wewe imenyereze, uvuga ati nahatoba hari umukozi jewe ndabikora. Abakobwa bubu baraharaye kurongorwa n'abantu bari hanze ngo ba diaspora bagisibije.
eske wa mukobwa we ugiye muri diaspora utwaye iki byose utwaye guteka amashanje iyexerce nimba atavyuzi azi guteka amashanje ahubwo yoba ari umuhigwe oya nshatse kuvuga gukakanyanga niyige navyige niwegera abamama bakubwire nimba umutambukanye w'igihugu ashobora kutubwira ati jewe ndururuka nkacumba ubugari ntateka indagara wewe sogira umuboyi n'umuyaya umwe barusha kugwara imenyereze uyo canke bakaguta bakavuga ati twe turabihinge imenyereze uvuga ati naho umukozi uno musi ari muri cuisine ni nanje uno musi ndereka specialité umugabo wanje nimba hariho impuzu z'umugabo uvuga ati nizicubahiro nije ndazimesa nije ndazigororera nije negezwa kwahanja mu cyumba wanje ndaza abagore usanga umukozi ni wari niwe yinjira mu cyumba gukubura gukoropa gukora byose sico uvyikuramwo mu mutwe uvuga ati jewe nimba ari wowe uri kuradukurikirana wa murondo we wa mwigemekazi tangura kwimenyereza uvuga ati jewe naho noba afise icoreka igihumbi ni jewe ntegezwa kubikora ntegezwa kuja kuraba ko umukozi yagize poussière yahanaguye imeza toilette yogeje neza ntaguciriyemwo urazi yuko hariho abakozi bakora kubera babonye ibyo ukora ugasanga bagukoreye nabi kubera ko na wewe ntaco bivuze kumva ubirabuka donc bagakora uko babonye kuko nabo ntaco bivuga amasaro usanga yitwa ngo ni gisirimu ugasanga wakigwa na odeur y'amata odeur y'amapipi birateye isoni kubera iki wa mama ujawe niwe di ku mukozi niwe di ku mwana umwana je hari hano bavuga ngo urumva ngo nushaka gusasa igitambara cy'ukomeza ninde yabahenze umwana nuko umureze uramwigisha kitavura kirazira gukura igitambara ku meza kirazira iki ni kibi ngo acagikuraho umwana urumva ngo abana cyangwa ugasanga bahejeje gufungura katoze umuceri n'ibiharage sinkigura ibirahuri sinkigura ngo babimena kubera ivyo vyitwa ngo urumva ngo imana ngo ishuka ngo umukozi yayifubije uri hehe voilà yayifubije uri hehe ni mwiyexerce ni mwimenyereze umenye ngo ube nka satuntu twanje umenye ngo utuntu tw'umukobwa twama turi en ordre twama dupanze twama uvuga ati jewe nimba ari shuka yanje iyi ni wanje ndazi ahantu mbika utuntu twanje naho no basinziriye ndamenya aho biri no dutora wimenyereze kumesa uduhuzu two munsi wimenyereze kugira isuku mu mubiri iwawe wiyoze hariho abantu hari abakobwa iyo bagiye batamenya ingene bifata bavyumvise muze muriyoza n'amazi cyane mwiyoze muje muri nimba mugiye muri petit besoin amazi ku mukobwa n'uruhara rukomeye si cyane apana kuca ku muntu agafunga amazuru hariho akadimu nimba wararemanywe kuba biriho birabaho muko hakoresha akadimu ntushoboye kugura deodora ushaka kugura akadimu ahantu hose partout sivyo sana impangu zose zirimo indimu iyoza akadimu no mu isoko ya desa iyoza akadimu iyoza akadimu mu kanwa menyera kwiyumvira koga apana kudegaja odeur umuntu akaca afunga amazuru oya umwana w'umukobwa plus ashagiye kurongorwaho acanganye n'amaberebere bakozi ba Wise Woman TV murumva yuko ari ikiganiro nkoramutima nubwo turiko turatwenga ariko ni ibintu bibabaje cyane ufise umwana w'umwigeme adashobora kwitwararika umubiri wiwe adashobora kwitwararika donc ivyambagwa uko ameze adashobora kwiyitaho wenyene urumva ko ari ibintu bibabaje nk'umuvyeyi aba afise umwana nk'uyo aravuga ati jewe ndababaye rero abigeme nimukurikize ibyo abavyeyi bahanura ndazi neza yuko abavyeyi benshi baripfuza kubona abana babo babayeho neza bamerewe neza ariko kandi umwana ashobora kuba ico wewe umuvyeyi wamubwiye rero tubwire abana bacu ibintu byiza tubategure hakiri kare tubigishe kugira ngo ejo habo habe heza bakunzi ba Wise Woman TV nk'uko ibiganiro byacu twama tubivuga hano turashobora kubiyaga ugaca bukira nitwobirangiza
kuko ni byinshi. Iyo aba mwari mufise akaryo ko kubaza ibibazo ngaha, ndazi yuko benshi mwari kubaza ibibazo byinshi, mukaguma mubaza ibibazo byinshi. Ariko komenti zanyu turazipfuza, turifuza kandi na partage zanyu. Mukomeze kutugirira neza, mukomeze kuduteza imbere nka Wise Woman TV. Ino ni televiziyo mukenyezi w'ubwenge. Rero mu kurangiza, reka dusubire twumve twa tuzina turyoshe tw'abatumire bacu. Turi kumwe na Sandrine Nizigiyimana hamwe na Akisha sema amesema Karine Mugisha. Wabonye abadamu n'abantu bugurutse bakunze ba Wise Woman TV. Turi kumwe namwe, nanje ndi wanyu Liliane Irakoze, naho ubutaha. Ciao. bye bye.